Okay, Dani, reka none reka twana tuvuga. Mureke none. Mureke neza. Reka tuvuga. Dani nakurungiye audio Dani ndakubwira ngo. Kwanza ujyo kwanza twavuye. Reka kungora. mwifuza iki mukeneye? Nego twicarana. Nkande nibiki? Tuganire gato. Kwiko ufise abagenzi bameze ukubiye. Bireke none Oya reka sha Idris reka. Reka wewe deja twavuganye. Iboro deza oyimena za mahera oyigura Idris. Iboro za mahera oyigura ga Idris. Wabidusabye. None ucusuka ko bireke. Nje mbahora ndakesura umugenzi. Gacugira turabageye. Namwe muzo muragira ibintu by'uburofa sijyambere urabizi ibintu bibaye sijyambere. Mugo mukira ibintu menga mu bintu by'abasazi mu mutwe. Baciyemo je nawe. Wazi ivyo twaciyemo je nawe. Reka Idris. Bireke. Tuni mu bireke. Idris reka tuvuga. Idris nakubwiye micro ukayemena Idris. STV every story matters. You better know my people out there. I didn't come down bad boy. Shout out to the Believe and Champion Most Conquer for real. From zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunze STV. Baramukije kuri umusuri hejuru. Mumeze neza murakomeye. Baramukije mwese muri hagati mu gihugu cya muri diaspora. Yes, mumaze kumbona mucamona ko ari ya content ya loyalty test. Yes, niya content mwe Idris na Krista. Ukunze STV mwangena byagenze ariko bara Idris yanatse ko tuvugana. Mo ya mujama rero sasa. Ituma jina nkene ko love yabija kuri kamera. Yamujenda muziko ari umujama akunda udukobwa kumaja Yo mukobwa nazi yuko ndiko ndamukingira mugabo nta kibazo. Reka rero no munsi numvise ko ari abantu bari nganye mu quartier. Ariko no munsi twavuganye. Abakunzi ba STV cyo mubire yarananutse ahubwo reka nta kuntu nakumwe. None bibumvisha. Reka ndabumvisha abakunzi ba STV ibintu yambwiye. Ega n'umusazi. Bono ndake. Hajya warankini bisanga mutawibaza ngo nibindi bintu uri kwakina mugabo narakubonye ntiwambonye. We yane yari yarambwiye ko uri umubono mugasi narinzi kusarisha kurya ndake. Mani mugivyo washatse ntivyakunze man. Gusa warankwegeye kweri we ntaso. Gusa ivyo ubugenzi bwanje nawe ndabona yuko uri umubono ndake mani numva umenga tunahuye twogwana muga ntaso nuko ntagwana nitwopfa ibintu nk'ivyo. Gusa we ntaso wibereye amahoro kweri mugabo wewe ndakubitse moto. Bakunze ba STV murumva rero sasa ibintu yakarambwira je ubwo bugenzi bwabo uzofuma buhera muganda bahereze ishuro imeze neza bari mwikera hariya bariko vyama love rero sasa je nganda batungure birabishe cameraman we nkurikira we tugende tu hanyuma tugende tubatungure kandi niho bari ndakishiri bakunze ba STV katurabe ibintu barimo ni bakunze ba STV ni hatari bamwita Idris Tufao mzee vipi mzee neza Krista gote Krista Bedan kambere twavuganye mushaka iki mwe mwaratugendanye cyawo ni Krista none ubona je sinje mu mahoro ubona ko mwifuza iki yaha boss murabona ababire murabazanye reka basi tuvugane na Krista gato ushaki sikuri jamaa yangu ni hatari none we umuntu ari karakuraba umenga uri umuntu umuseri ufuntu muko ukora ibintu by'abana nibiki je uje kuraba urukundo je warura kuraba kandi usanga ndiko ndawukingira sister we Idris ngo tuvugane love ziratesa ubu ibintu byaragiye neza ariko reka tuvugane Dani nakurungiye audio Dani ndakubwira ngo kwanza ujyo kwanza twavuye cameraman nivyacika umbwire yuko byacitse ndakubwira ndabasanze biko muhana utuntu tumeze neza reka kungora mwifuza iki mukeneye? Nego twicarana nkande nibiki? Tuganire gato. Kwiko ufise abagenzi bameze ukubiye.
Ini ko tuvugana kidogo. Nshaka kwicara gatonya. Tuvugane ibiki? Tuvugane uri kufata kaembe jewe Idris ushaka ikitako ngene ko tuvugana kidogo eka man mbega umviriza man urabizi man kwagira urazi man umviriza man ibi bintu mubamugira je narinzi ngo na ma prank man ibijya bintu narinzi ngo nabitegura none man ukora ubigira tubitegura okay audio nakuvugishije ntwari uyu ariko mbwira ngo ni ibintu by'ubuvuno byo reka tuvugane basi ibi bintu muba murimo nibiki tuvugane basi na sister nga ega je bwa ndi narinzi ko bijya bintu bagira ari ibintu baba bateguye ariko je ndumiwe reka dane reka none reka tuba mureke none mureke gutwana mureke je ibintu nk'ibi birashisha mureke basi niyo mikro basi bakunzi ba Steve shaje kwera imenye ko ga Idris kwera wari umugenzi kwera ariko none Idris wanze ndire gatonye bro je twahere dufite na kera kwera none bashaka kunsaka ibi na magace baza ko kwijana bakunzi ba Steve bamubona bino oya reka sha Idris reka reka wewe deja twavuganye iboro deza oyimena za mahera wigura Idris iboro za mahera wigura ga Idris wabidusabye none ucusuka ko bireke mbahora ndakese uri umugenzi gacugira turabageye nawe muze muragira ibintu by'uburofa sijyambere urabizi ibintu bibaye sijyambere mugo mukira ibintu menga mu bintu by'abasazi mu mutwe none umusiri wawe oya iboro Rwanda byaheze none ntibyaheze oya twaye kuvugana kidogo none nje mu mahoro rese nje mu mahoro uracabibandanye mu mahoro muca mugerageza muzamugira ibintu mwibaza ngo nuko nanushaka ikitana soya banze none odeni nare mukandi urazwara umujama sinakubwiye ibyabaye bwa mbere no sinakubwiye ibyabaye bwa mbere n'ibyabaye bwa mbere n'ibyabaye byo wangiriye ntiwangwishijemo gitumbo kwa rigaze umbwira nakimwe ariko twavuye kuri Sanzu simu kirabageye tuvuye kuri simu mbere yuko mukora ikintu mba mumanza kumenyesha umuntu ibintu byo kuguma mugwa ko abantu giturumbuka ivyo bintu nivyo abantu badakwija mu mutwe twasanze mumeze neza none mwe murakeneye kumenya ko tumeze neza cyangwa tumeze nabi nibiki none mwebwe mwipfuza ikibaye na love story y'amabara cameraman nimuzimye kamera ni kamera zibiri reka iyo twagumahanya none muce nagushorera umuntu ngo habi twaguma ngo habi kita umuntu ari ngaho mushorera ushaki deja nenzi kuri umugenzi ntari bwa presente copine wazi ko araheze imyaka myinshi twaciyemo je nawe wazi ivyo twaciyemo je nawe reka bireke ni mu bireke Idris reka tuvuga Idris nakubwiye mikro ukayemena Idris akiya Mungu Idris ni ibintu twaciyemo kweri ukurambarira kumanutse ga Idris kuguhiki cameraman ntuzimye reka dusubire twicare haje reka tuganire gatona na sister Idris tanushaka ikitana twicare basi tuganire basi tufanye tugere fair play basi tufanye fair play ibintu byanje ushaka basi siko naone ga Idris tugere fair play basi kidogo amazo kunzi best TV no content ni hatari telefone kanje karahatswe kwe basi twakwicara ushaka cyane oya reka tugere fair play fair play ibi fair play basi ni abakunzi best TV dano ibintu bisubiye kuja online nizajya imana tuca twicara Idris nawe we kinaji compliqué mu kichwa kabisa dan jenda sana ari compliqué mu mutwe mu Idris n'umwana mwiza nk'uyu gacudeko na nk'ibintu nk'ibi embe yose uyimereje kuza abantu manire none nk'uko ntahi wanyu none uko mbaye ntahi wanyu embe yose uyimereje ko Idris wari umugenzi kweri bakunzi ba Steve ni hatari kabisa none basi Kristo ndakubwira none basi nsabira umugabo basi tuvugane gatoje ndabona umeya byo kuvugana umviriza wa mbe witwa gute Dan witwa Dan okay
ana nk'ubu yamaze gushaka ega ibintu mwe mukora si vyiza Nibi bintu si vyiza. reka basi tuko turi Nushaka ikibazo. ushaka kumuvugana none mureke vyaheze siko vyaheze reka tubwire Steve we nimba ushaka ko muzovugana nk'ubu yamaze gushavura none kandi ivyo byose nimwe mu bituma nimwe mu bituma nabo mukeneye uzomurondere ishavu ryaheze ariko urana katakitwa tuje n'amahoro oya mwebwe muramenyera abantu murabimenya kandi urabizi ko atari rya mbere mu bikoze Twigiye. sasa umutipe afise n'icana ciza kwera kirankoronije mu mutwe ngo tuzovuga gahunda munsi yatari bakunzi ba CV je nabona ni hatari badusheshe ko mahembe mu mutwe je ngira niyo vyuzuye ariko ni hatari mugabo nta na kimwe je ndosubira kumurondera Idris tuvugana ikindi gihe amatushoye kuyaga hamwe n'ijya mugore wiwe mba umukobwa wiwe umukobwa nazi ko ndiko ndamukingira yamugagena n'udukobwa twinshi yaba rundi iyo nambwiye ati abo kumushise ku marezo sose nazosubira kunyihakana sasa bakunzi ba TV dosubira mu kindi kiganiro STV, every story matters.